Ndi nitekana umunezero ndasubiye kugusuhuza nkuha ikaze wobandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweko biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu ya kure. Nunyemerere nkuhe ikaze, ndaguhaye mwiriwe neza canke mwaramutse neza bivanye naho udukurikira uherereye kuri uwu munsi wa gatatu w'igenekerezo rya kabiri z'ukwezi k'umunani h'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatatu. Utegerezwa gusa rero gufyonda sabone canke subscribe naho utaravyondako, hama ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro dushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure. Ngaha kuri ino mboneshakure tukwigezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye, yoba mu gisata c'amagara y'abantu, mu gisata c'agateka ka zina muntu, mu gisata ca politike, mu gisata c'umutekano, mu gisata c'indero, mu gisata c'inkino, mu gisata c'uburimyi n'ubworozi, kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi nyene. Byose turayagukusanyiriza hama tukabigushikiriza vyose uko vyakabaye ata na kamwe kavuyemo mu buryo butosoye kandi butomoye kamwe ku kandi. Abaguzi barengewe n'iduzwa ry'ibiciro vyose. Mu Burundi hariko haraba iduzwa ry'agasakisaki ry'ibiciro vyose vya nkenerwa. Ivyo bituma ubuzima buzimba, ubushobozi bw'abanyagihugu bwo kugura bwo ntibwahindutse. Abaguzi bakaba bavuga ko barengewe n'iryo duga ry'ibiciro. Ntarakugeza ko iyo nkuru ku buryo buramvuye, ntunyemerere ngugeze ko iyi nkuru y'umubabaro ivuga ko umuforoma wo ku bitaro vy'intara ya Kirundo akurikiranwa ku caha co gusamara. Hari umuforoma wo ku bitaro vy'intara ya Kirundo mu buraruko bw'Uburundi apfungiwe mu gasho k'igipolisi c'iyo ntara. Uwo mukenyezi yagirizwa gusamara mu gihe umukenyezi yariko aribaruka. Umwana yariko aravuka yarakorotse aca arapfa ubwo nyene. Ku bw'amasoko yacu ku bitaro vya Kirundo, uwo muvyeyi yabuze umwana wiwe yari yaje ku bitaro vya Kirundo mu gitondo co kuwa gatandatu uheze. Hafi igihe c'isaha zitatu z'igitondo uwo muforoma yamwakiriye yoba yaramubwiye ko yotekana kuko igitereko kitaruguruka. Mu gihe uwo muvyeyi yari yamaze gushirwa ku meza yo kwibarukirako, yagumye atabaza arondera ubufasha. Uwo muforoma yaciye ava muri ico kibanza. Uko akaba ariko isoko ku bitaro ryashikirije. Haheze umwanya igitereko cariyuguruye, umwana aca arasohokana n'uruzogi mw'izosi aca aragwa ubwo nyene. Umukenyezi nawe arava cane bivuye ku gitereko ciyuguruye ku nguvu atawuriko aramufasha. Uko akaba ariko bitomorwa n'amasoko yacu. Abaforoma bo ntibabihurizako. Bamwe mu baforoma bavuga ko uwo muforoma ata caha yakoze kuko yari yabujije uwo mukenyezi gutera kuko igitereko cari kicugaye. Yategerezwa kurindira umwanya kugira ngo yirinde ko igitereko ciyugurura. Abandi nabo bavuga ko uwo muforoma yasamaye rwose cane cane ko uwo muvyeyi yari yamaze gushirwa ku meza yo kwibarukirako. Intwaro n'igipolisi barahashitse vyihuta. Iryo bara rimaze kugwa ku bw'abashinga intahe nyene, buramatari wa Kirundo Albert Hatungimana aherekejwe n'uwurongoye igendereza mu ntara n'uwurongoye igipolisi baciye biruka mu gisata co kwakiriramwo abavyeyi kugira ngo bamenye ivyabaye. Bidatevye uwo muforomakazi yaciye yurizwa imodokari y'igendereza gushika mu gasho k'igipolisi aho apfungiwe kugeza ubu. Abanyagihugu bo ku mugwa mukuru w'intara ya Kirundo bakaba bagiriza abakozi bo kuri ivyo bitaro gusamara, bigatuma kenshi haba impfu z'abana canke z'abavyeyi mu gihe co kwibaruka. Mbere nk'uko bamwe mu bakenyezi bavyemeza, abashoboye kuriha itike ryo kwiyunguruza baja ku bitaro vy'i Ngozi mu ntara ihana urubibe na Kirundo, aho babona ko bakirwa neza gusumba ku bitaro vya Kirundo. Nayo mbandanije na ya nkuru nari nangoye kukugezako mu ntango z'ano makuru, nuko abaguzi barengewe n'iduzwa ry'ibiciro vyose mu Burundi. Mu gihugu c'u Burundi hariko haraba iduzwa ry'agasakisaki ry'ibiciro vyose vya nkenerwa. Ivyo bituma ubuzima buzimba, ubushobozi bw'abanyagihugu bwo bukaguma ari bwa bundi butahindutse. Abaguzi bakaba bavuga ko barengewe n'iryo duga ry'ibiciro. Iduzwa ry'ibiciro riheruka ni iry'ibinyobwa vya Burarudi vyadugijweko $500 mu mafaranga y'amarundi. Vyabaye kuri uwu wa mbere Myandagaro.
Gutyo ibiciro vy'amafanta ni 1500 mu gihe vyahora ku mafaranga 1000 y'amarundi. Amusiteri ndende ya santilitire 65 yashizwe ku mafaranga 3000 mu gihe yahora ku mafaranga 2500. Pirimusi yavuye ku mafaranga 1700 ishirwa ku mafaranga 2200. Pirimusi ntoya ya santilitiro 50 nayo iri ku mafaranga 2600, nayo nyene yongeweko 500 ku giciro co kw'icupa. Royali igurishwa 3100 y'amarundi aho igurishwa hose mu gihe yahora igurishwa 2600. Primus yitwa Black igurishwa 2000 mu gihe yahora ku 1600. Abaguzi bakaba bavuga ko barengewe n'iryo duzwa ry'agasakisaki ry'ibiciro vy'ivyankenerwa. Ibindi vyadugijwe navyo kandi nuko muri uku kwezi guheze kwaranzwe n'iduzwa ry'ibiciro vy'impapuro zitangwa mu ntwaro hamwe n'impapuro ziranga ingendeshwa. Ibiciro vya essence hamwe n'ibindi bitoro navyo nyene vyaradugijwe muri uku kwezi kwa mukakaro. Ukuduza ivyo biciro vyatumye haduzwa ibiciro vy'itike ryo kwiyunguruza ku butaka bwose bw'u Burundi. Mu ndwi idashika hamaze kuduzwa igiciro co kwiyunguruza. Igiciro c'isukari naco nyene caradugijwe. Igiciro c'isima cadugijwe kuri uwu wa mbere. Nayo kubijanye n'imishahara nuko hariko haba politiki yo kunganisha imishahara iriko ikorwa nyene kuva muri uku kwezi kwa mukakaro 2023. Bamwe mu bakozi ba leta baratanguye kuronka ayo mafaranga ku mishahara y'uku kwezi kwa mukakaro. Nubwo biruko ariko bamwe mu badandaza bavuga ko bababajwe cane n'iryo duzwa ry'ibiciro ku bidandazwa vyose vyankenerwa. Kubw'abigisha iryo duzwa ry'ibiciro yoba ari politiki ya leta yo guca amazi politiki yo kunganisha imishahara. Abandi nabo babona ko leta yongeye imishahara ikoresheje ukuboko kw'iburyo ica iduza ibiciro ikoresheje ukububamfu. Abandi bakozi ba leta barababazwa nuko leta irondera kuzibira ikinogo kiri mu kigega ca leta muri uwo mwaka w'2023 ushira umwaka w'2024 ibanje kuduza amakori n'amatagisi kugira ngo ishobore kuriha imishahara y'abakozi bayo. Abo bakozi ba leta bose twavuganye bakaba basaba abatowe n'abanyagihugu kwikangura no gukora igikorwa cabo batorewe. Leta ntiyigeze iraba ubushobozi bwo kugura abanyagihugu bafise imbere yo gushinga ibiciro vy'ibidandazwa vyankenerwa. Uko akaba ariko abanyagihugu bagaragaza umwiheburo. Bongera ko bati abategetsi barindira ko ibidandazwa vyinshi bibura kugira ngo bemeze ibiciro vy'abadandaza bikitse mu kiza. Amafanta yaramaze amezi 6 ataboneka ku butaka bw'u Burundi. Abadandaza bikitse inyuma y'ubwo bukene mu kuduza ibiciro. Igiciro cahora kiri hagati y'amafaranga 1200 n'amafaranga y'amarundi 1500. Ubu Burarudi ibishize ku 1500 ku bagurisha kw'icupa. Niko karorero katanzwe n'umwe mu baguzi bo mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi. Ivyo biboneka mu maso y'abaguzi nk'uburyo bwo kwemeza ibiciro vya Burarudi vyashinzwe n'abadandaza bikika mu kiza. Mw'itangazo rimaze iminsi Burarudi yasiguye ko iriko iduza ibiciro bivuye kw'iduga ry'ibiciro vy'ibikoresho ikoresha. Isima n'ibinyobwa vya Burarudi bidugijwe ibiciro ku ncuro ya kabiri kuva mu kwezi kw'icumi mu mwaka w'2022. Ikibabaje nuko ingaruka zose z'iduzwa ry'ivyo biciro zigwa ku munyagihugu mutoya. Uko akaba ari kumwe mu banyagihugu bo mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura agaragaza umubabaro. Nubwo ibiciro vy'ivyo bidandazwa vyankenerwa bidahengeshanya kuduga ariko womenya ko bitaboneka kw'isoko y'u Burundi. Nayo mu gusozera ano makuru womenya ko mu ntara ya Muramvya abenegihugu bahamagarirwa kwitabira umunsi wahariwe gushigikirana mu kibano uzohimbazwa kuri uwu wa 4 z'ukwezi k'umunani w'umwaka w'2023 ku mitumba yose igize iyo ntara. Umwenegihugu wese asabwa kwitwaza agakemanyi mu ntumbero yo gushigikira abanaho nikora n'abageze mu zabukuru. Diomede Nzambimana arongoye intara ya Muramvya akaba asaba abenegihugu bo muri iyo ntara kugaruka ku mugenzo wa basogokuru wo gushigikirana no gukorera mu kibiri mu ntumbero yo gukomeza umubano mwiza wo kugwiza umwimbu.
imvukira ziri mu mihingo itandukanye nazo nyene zisabwa gushika ku mitumba zivukako kugira zishigikire abenegihugu muri ico gikorwa.